Njuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri GCTV turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri. Turi kwigenekezo rya 15 Kigarama umwaka wa 2021 numwanya tubashikiriza amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Je ngira ngo ndabashikirize nitwasibomana Ponsier mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe sangwa ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bwahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha bene gihugu ibijanye n'impusha zo kwinjiza imiti, ibitegwa n'ibindi bikoresho biciye mu mugambi w'umuhoro umwe wemewe mu rudandaza rwo hanze. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Ishirahamwe Jeune Francophone rifadikanije na Miro Makers Company ryatanguye isekeza ryo gutanga imfashanyo z'udutambara kubigeme bari mu butinya. Ivyo byavugiwe mu kiganiro ayo mashirahamwe ko arabiri yatanze kubanditsi n'abamenyesha makuru hari kuri uyu wa 15 Kigarama uyu mwaka. Inkuru imwe ukwayo. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bwatanze ikiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha bene gihugu ibijanye n'impusha zo kwinjiza ibitegwa, imiti n'ibindi bikoresho biciye mu mugambi w'umuhoro umwe wemewe mu rudandazwa rwo hanze. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganji amenyesha ko iyinjiza ry'ibitegwa harimo imbuto mu gihugu kenshi usanga rituma ingwara nyinshi n'udukoko vyonona imirima bigwira bigatuma umwimbu ugabanuka mbere n'isi igataka novera. Kurikirana Deogide Rurema n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Leta mvyeyi kandi inkozi iradushinga no kongereza umwimbu mu ntumbero y'uko umunwa wose w'umwenegihugu uronka ico ufungura kandi n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ariko rero iyinjiza mu gihugu ibitegwa harimo imbuto, imiti y'ibitegwa n'ibindi bikoresho kenshi bituma ingwara n'udukoko twonona imirima byinjira bigakwiragizwa hose, umwimbu ukagabanuka ukatakaza n'akanovera mu gihe byinjiye hadakurikije amategeko agenga urudandazwa mpuzamakungu ufatiye ku byo kurwanya indwara. Ico gituma twatunganije ikiganiro kijanye n'impusha zo kwinjiza ibitegwa, imiti y'ibitegwa n'ibindi bikoresho biciye mu mugambi w'umuhoro umwe wemejwe mu rudandazwa mpuzamakungu kugira tumenyeshe abenegihugu bose ko urwo rudandazwa wisunga amategeko, ibyinjizwa bitegerezwa kuba bifise impapuro zibiranga ko bimeze neza. Kugira rero bigende neza, impapuro zose zahora zitangwa zandikishijwe mu buryo busanzwe no kuvuga iminwe, ubu zitegerezwa gutanga biciwe mu muhora umwe wo mu buhinga bwa none. Uko korosha muri ubwo rudandazwa biraje ishinga amakungu yose n'igihugu cacu kirimo. Ico gituma ubuzi buzejwe imbibe mu kinjana ca 2021 bwasizeho ubuhinga bwa none kugira ngo ubwo rudandazwa bworohe mu ntumbero yo guteza imbere no gushika kwihangiro rijanye no kwegeranya amafaranga, gukingira abenegihugu, kuronka amakuru yofatirwa ko kugira ngo hafatwe ingingo zofasha mu gukingira imigambi y'ibihugu. Ubuhinga bwinshi rero
bwarashizwe ahabona n'amakungu, aho twovuga cane cane nk'umuhoro umwe ukoresha ubuhinga bwa none. Ubwo buhinga bufasha mu kumenya impusha n'izindi mpapuro zose ziba zatanzwe n'ubuzi bwa leta bubirekuriwe. Ubwo buhinga bukaba bwavuye mu masezerano yashizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandaza OMC mu ngingo ya 10 agace 4. Kugira rero igihugu cacu kijane n'ibihe, ubushikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bukaba bwasavye ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakoro OBER kugira gikore ico gikorwa tubifashijwemo n'ishirahamwe Trademark East Africa. Amasezerano rero akaba yaciye aba hagati y'ico kigo OBER n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandazwa n'iterambere KINSET. Ico gikorwa carakozwe kandi catumye turonka urupapuro twita uruhusha rwo gukura hanze ibintu mu burimyi ubushikiranganji tujejwe. Ubwo buhinga bwa none twita mu kinyamazuru guichet unique électronique bukaba bugiye gukoreshwa kuva mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere mwaka 2022. Muti none akarusho ubwo buhinga buzanye n'akaga, bizokorohera abagira ubwo rudandazwa kuko bazotanga ibyo bakeneye kwinjiza rimwe gusa kandi bije mu muhora umwe. Ivyanditswe mu mashini nyabwonko bizobikika kutyo ntihabemo ubusuma bwotuma imyidondoro yatanzwe ihinduka. Ubwo busuma bukaba bwotuma hinjira ibintu bibi byobangamira abenegihugu, ibitungwa, ibitegwa, ndetse bigashobora gutera ingorane mu gihugu. Bizofasha mu gukurikirana neza ibyinjira n'ibisohoka. Abagira ubwo rudandazwa ntibazotakaza umwanya mu kurondera impusha, gutyo baronka akanya ko gukora iyindi mirimo ibazanira amafaranga. Bizotuma kandi haboneka ibiharuro byiza bijanye n'ibyinjira n'ibisohoka, gutyo bifashe abajejwe gufata ingingo zibereye. Kugira umuntu yemererwe kuja ku rutonde rw'abazokoresha uwo muhoro umwe ujanye n'ivy'uburimyi, ategerezwa kwiyandikisha mu bushikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije, bamuhe inomero ijanye azojana muri OBER, gutyo aje ku rutonde rw'abamaze kwemererwa. Byongeye ampande y'uruhusha azoba asabye ategerezwa gushirako impapuro ziranga ibyo ategerezwa izozana kuri kimwe cyose. Ibisabwa nabyo bikaba ari ibi: urupapuro rwerekana amahera facture pro forma azoriha mu gusaba uruhusha rwo kwinjiza ibitego, imiti n'ibindi bikoresho byemewe. Icemeza cerekana ko ibyo ashaka kwinjiza bimeze neza. Icemeza cy'uko afise aho azodandariza hemewe n'amategeko ku bijanye n'imiti y'ibitego. Kubera rero utwo turusho, duhamagariye abakora urwo rudandazwa bose guhurumbira uwo muhora, batange ibisabwa byose, gutyo bemererwe gukura hanze yaba ivyo bitegwa, imiti, eka n'ibindi bikoresho byemewe
kugira igihugu cacu ntigisigare inyuma mu majambere, gutyo tuzitirire taronegwa ingwara ntizitwinjirane ngo zidusubize mu ihumbi, umwimbu ugume wiyongera. Murakoze. Ishirahamwe Jeune Francophone rifadikanije na Mirror Makers Company ryatanguye isekeza ryo gutanga imfashanyo ku bigeme bari mu ndaro mu kubaronsa udutambara two kwifashisha mu gihe bari mu bihe by'ubutinyanka. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro ayo mashirahamwe ko arabiri yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Ishirahamwe Jeune Francophone rifatanije na Mirror Makers Company batunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Intumbero kwari kumenyesha ko batanguye isekeza yo gufasha abigeme bari mu buraro mu kubaronsa udutambara two kubafasha mu gihe bari mu bihe by'ubutinyanka. Bakaba bagiye guhera ku mashure nk'ishure rikuru rya Buhonga na NF Gitega. Kurikirana Peniel Ndagijimana arongoye Mirror Makers. Nitwa Ndagijimana Peniel, abasanzwe ndumesha makuru wa KZ Production, iganiro ya Sera Bishugi ca muri Nderagakura, ariko kandi nk'abasanzwe ndongoye imbere y'amategeko inzu y'ubuhinyanyuzi y'amajwi n'amasanamu yitwa Mirror Makers. Ego kuri no munsi kwigendekezo rya 15 Kigarama mu mwaka wa 2021 ishirahamwe risanzwe rihurikiyemo abajene cyangwa urwaruka rwishinze guteza imbere ururimi rw'igifaransa mu Burundi, bafatikanije n'iyo shirahamwe niyo nzu isanzwe ndongoye Mirror Makers. Bari batunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo bashobore kubabwira ibijanye na projet ya kampanye yabo bise ndi umwigeme kandi ndabinezererewe mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo je suis une fille et j'en suis fière. Aho rero bariko barababwira ingene ico gikorwa kigiye kugenda, kuko ano mashirahamwe karabiri yaricaye arabona ati twoguma dukora mu byo dukoreramwo gusa, ahubwo dukwiye kuraba n'ibindi bikorwa dukwiye gukora bya intérêt public kuko bisanzwe biri mu itunganyo cyangwa mu mastati y'ayo mashirahamwe yayo. Aho ariho rero twace twiyumvira gutanga serviette hygiénique cyangwa udutambara abigeme cyangwa abafasoni bakoresha mu gihe baba bari mu butinyanka. Tutwo dutambara rero twashize mu kudutanga hehe, nukuvuga yuko utwo dutambara twifuje kudutanga mu mashure y'uburaro. Turaraba rero tuvuga tuti turacari bato ntidushobora gutanga Uburundi bwose, ariko turashobora gufata ishuri imwe canke zibiri tukaraba ko dushobora kubashikaniraho utwo dutambara. Niho rero mu nyuma twaca turaba tutirika dukorere hafi y'Ubujumbura ko dusanzwe turi Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu. Duhitamwo amashuri abiri, Lycée Buhonga na NF y'Igitega. Aho rero twashoboye gushika tugashobora neza na neza kumenya ibiharuro bihari, tugashobora kumenya ko n'ivyo bintu nyene izo ngorane twifuza kurinda abana bacu babigeme bashiki bacu bari mu mashure ko zihari. Turabonana n'abayobozi baho baratubwira ati izo ngorane zirahari, baranatubwira mbere n'ibyo dushobora gukorera ko rero. Ni ukuvuga rero ko ayo mashirahamwe abiri turafise icyo twategekanije ubwo twasanze kidakwiye bivanye n'ibiharuro twasanzeho, ari nayo mpamvu rero twahisemo kwitura imesha makuru bidufashe gushikana ijwi kure kugira ngo hari n'undi muntu ashobora kuba afise icyo atanga ko kamwe kagumye bibiri, hari ushobora gusanga afise kamwe tubiri cyangwa dutatu sorosoro igwira iyo rigiye. Tutirere imesha makuru ntibidufashe gushikana kure ijwi kugira ngo uwo vyumva ari muri abo bantu bafise ico bafasha ashobore kwifatikanya na Jeune Francophone pour la promotion de la langue française ifatikanije na Mirror Makers kugira ngo abo bana bari mu ma internat bareke guheba amashure, bareke kuza baragwara ingwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka bimwe bita ngo na ma infection, ariko kandi abandi nabo bareke gufata inzira zitari zo inzira z'uburundu bivuye kwikena y'urwo rutambara. Mu bigeme bagize iryo shirahamwe arasaba ababishoboye gufasha muri icyo gikorwa kidasanzwe. Twagiye n'ino turabaza ingorane umwana w'umwigeme ahura nazo, niho twashimye guca ngaha kugira ngo
nimba ari uwo ashaka kudushigikira kuba natwe twari twihaye iyo ntumbero y'uko twoshobora gushigikirana hama tugashobora gutorera inyishu izo ngorane umwana w'umwigeme ashobora guhura nazo. Rero twari twashatse nyamba ari uwo ashaka kudushigikira kubana natwe tuze dushobore kuba umwe mu gushigikira umwana w'umwigeme. Turifuza yuko twotinda tugazoshika ku gihe tubona yuko ivyo vy'uko umwana w'umwigeme yoba ashobora kwishora mu ngesi canke ziriya kubera ukubura udukoresha nka kotegisi canke utwo dusabune. Turiyumvira yuko twoshobora kuzobona ivyo bintu vyamaze kuva mu gihugu hamwe umwana w'umwigeme yiga atekanye umwana w'umuhungu atatu nk'utwo azarashobora kubura. Barangiza bamenyesha ko bashimira cyane Dr Laurent Niyonkuru kuba yafashe iya mbere mu kubashigikira. Mu gihe igice ca mbere c'ishure kiriko kiragira ku musozo, ubuyobozi bw'ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge bumenyesha ko ivyigwa vyagenze neza cyane, gutyo bakaba biteze amanota ashimishije. N'ubunyene subira mukurikirane Godefroid Nunzubumwe. Mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure kiriko kirarangira, ubuyobozi bw'ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge imenyesha ko iki gice ca mbere cagenze neza. Mwavuze muti amanota bafise muri sport ko rizoronka amata meza, turabyizeye kuko turavye biye bibazo bakora amashuri babyita ama evaluation des interrogations, baca bita amanota bita les points de travaux journaliers. Turagerageje kuyakonsitere nk'umuyobozi w'ishuri, turabona ko amanota ameze neza cyane, ashimishijwe, ntagayishije, ameze neza. Turavye rero nyene baba batora ibyo bibazo, uragiramo espoir yo kwizera ko n'ibibazo bindi bariko barakora babitora. Ahandi hano twe tushimira kuri ishuri kugira dushike kuri uwo mwimbo twababwiye w'ibice 35%, turategura imigambi myinshi. Nk'ubu twe turorganiza ibintu bita interrogation générale chaque lundi. No kuvuga ko umunsi wa kabiri wo kwa mbere kubera bahaciye weekend yose no kuva ku gatanu ku gatatu kwa Mungu, murumva ko ni iminsi twovuga ko abanyeshuri bashaka kwijajara akaja mu bindi. Tugi kuwa mbere twashize ico bita interrogation générale, no kuvuga ni evaluation dans toutes les matières baba bamaze kwiga mu ishuri. Ico kintu rero kimafacteur nshinge twabonye yuko kidufasha abanyeshuri bagire concentration kwiga. Turize ko wanashaka umwimbo ubunye uzuba mwiza cyane kubera nivyo kuba twashize imbere barabyubahije abanyeshuri kandi barabikoze, kandi tuboye n'abajejwe pedagogie directement, no kuvuga mvuza bigisha, tukavugana n'abayobozi bajejwe pedagogie, bamwe nababwira umuyobozi w'ubuhinga n'umuyobozi w'ivyigwa muri rusange, nibo babikwikana ku mwanya cyane, barandemesheje kandi abona yuko umwimbo ifashe neza. Aho rero turabona ko ibibazo kugira neza, kanatsinda uyu munsi ni itariki 14, bugira ibibazo bizohera itariki 17. Ibibazo bamaze gukora ni byinshi, kandi ibibazo bamaze gukora nta bunenge burimwo, nta n'amatrisheri turumva, nta ngweza cyane zihari. Ibibazo biko bigenda neza cyane kuko n'ibibazo byateguwe neza mu ibanga ntagere, kandi ku buryo bitegurirwa nta n'umunyeshuri ashobora kuhegera. Isuku murenga hanje ko ETS Kamenge turikarira cyane, no kuvuga yuko n'ibintu dukurikirana kuko hariho amaserivisi bijejwe, kandi bikwikana kumenya kumanya yuko isuku rikwikizwa nkuko twavyifuje, nkuko ubuyobozi bw'ishuri tuba rubishaka. Tugataka twere kwico cambere rero kijanye n'ubumenyi, mwabari yatimino n'ibibazo biko bigenda gute, muri rusange ibibazo biko bigenda neza kuko hariho abasiriveye batandukanye kandi beshi bakwiye. Twababwiye ko dufise abanyeshuri beshi, ariko nta munyeshuri yicara n'uwundi bigana. No kuvuga ko umunyeshuri mukora ikibazo yiga mu gisata cya electricité industrielle, ucu usanga yicaye no muri mécanique générale kugira ntibakore ivyigwa bisa. Bisubiye ko rero kubijana na surveillance gukoresha ibibazo ntabwo ari nimwe kiraba, nta munyeshuri arabira ku wundi kuko umwe akora ivyiwe. Intebe mwicara ku banyeshuri babiri, uwo mu gisata ciwe hariya undi mu kindi gisata kindi, ntabwo cyane n'uwundi basanga ibisata. Muri rusangi iki gice novuga ko cagenze neza cyane kuko abanyeshuri barashiye kwiga, n'abarimu tutafise badahembwa na leta. Ishuri ririyungunganya rikarondera abakutsa kivi, turafise abakutsa kivi bashika 10. No kuvuga yuko kuri iri shuri muri iki gice nta cigwa na kimwe kitizwe, nta ntambamye nini twagize. Gusa turafise abanyeshuri benshi mu mashuri, hari abanyeshuri benshi, mugabo iconya sicerekeye ishuri gusa, n'amashuri yose murazi ko
amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro harimo abanyeshuri benshi turagerageza rero kubankadra muri rusangi novuga ko bimeze neza ngakora ishuri rya ETS Kamenge. Ubuyobozi bubandanya kandi bumenyesha ko ishuri ry'imyuga rya ETS Kamenge gifashe neza kubijanye n'amanota yo mu kibazo ca leta kuko ngo batatu ba mbere bavuye ngaho muri uyu mwaka uheze. N'abanyeshure baratubwira uko byari byifashe muri iki gice giheze. Izina cyane twayikora cyose simo ndi umunyeshuri hano kuri kino kigo cyacu cya ETS Kamenge abaniga mu mwaka wa kabiri informatique de maintenance. Iki gice cyagenze neza muri rusange, cyagenze neza, amanota byagenze neza, mbona paraporo mu mwaka uheze numbona atacyahindutse byagenze neza cyane. Iyo wanje nditwa Nazwe Celestin nkaba ndiga kuri iki kigo cya ETS Kamenge section iga electronique. Iki gice kweri genda ndavye ukuntu byaragenze navuga yuko byagenze neza, gusa kuri je novuga ko byagenze neza, sinzi nko kuri proclamation ko abandi babidoga sinzi, gusa ko bwanje byagenze neza. Kubyo batubajije bakubaza ibyo bakwigishije nta kintu batakwigishije bakubaza. Nshuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana, aha niho amakuru twari twabateguriye agarukiye, ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mudukurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Naho ubutaha mugiraho muba mubaho.